Gangsta. YouTube channel yetu inaandikwa ni JC Production. Come see, Minota n'umunani n'ibice bine kwijana yivuye mu majwi mwamuhaye hamwe n'amanota twamuhaye ni Dusabe Eloi. Tetero Inuruyishi Rugambara promise gutwara umwigeme arashoboye cyane arashoboye abemeye ko ashoboye kubagarura utumwa gushika n'abantu bari hariya mu kirenga bakumva biga kikazu MC Sadiki yes ni mirongo ine zitanu ziratashe ubukene buraheze biciye mu kirere n'umuziki Tetero Lugito iri Tetero Lugito egal Rebe matoye plus amanota twamuhaye. Ndashaka gusaba abamizisye bashike ngaho imbere kugira ngo abanywanyi bamutoye mushobore kumva indirimbo yiwe imwe gusa aza kubaririmira no kubashimira sinzi ingene aza kubigenza sabe abamizisye bashike hano. Uyu yitwa Roliba Magic niwe yaba kocha mukomera bashimisha bamwe bano bafise mukora ko yabakoceje murashaka kumva Tetero abaririmba bari kuririmba kwekambere sivyo abakunzi b'umuziki abakunzi ba Primus abakunzi ba Primus abashinga shigira guca nuko duhamagare MC Sadiki. Yes, merci beaucoup Christian. Niweza kuona kwa vitu vikali kabisa kwa siku ya leo. Reka sasa bamisisi bakwanye bavuze kano karirimbo kugira ngo tuje rero twakira Chagihangage Diamond. Yes. Tetero Lugito. Merci. Taduze kuja. Tuli murakoze cyane. Imana iwezagire mama. Imana iwezagire cyane. Genda mukorane rero na mwebwe mu mwaka uza sibyo? Aya, musicians. Yes, Loretta. Ngo twigire mwana izini. Izini bwana ari hajya. Yes. Geragasa. Iminota ibiri gusa ibiri yo tubahaye abadusore lazima umilo lazima ukanyagwe Degreyo tuwakanya Tetero Lugito. Merci beaucoup.
millionnaire wiyumva gute Gatetero? Non, j'ai plutôt muri monde y'abanyamuziki nico kintu ca mbere kindyoheye surtout abarundi baranyizeye nk'umu potentiel musicienne donc nico ca mbere kindyoheye. En tout cas merci beaucoup, c'est pas les 25 millions ariko nazo nyene ziraryoha kubera ni amahera ntawe utashaka amahera. Urugendo ni rwari rworoshe kuva mu ntango gushika aho tugeze uno munsi, ico kwisimbira warushije abandi ico bari iki Gatetero? Narumviye kumvira yego kumvira kubera umva kumviriza impanuro z'aba coach nibaza ko ico kintu ca mbere parce que bien sûr umu artiste uko aza ariko wese hariho ibintu bimugora yego mugabo kumvira nico novuga ati ca mbere kandi no kucica bugufi yose. Hari umuntu aronse miliyoni 25 yamaze kubona inzu mu Kigobe yabonye umuduga mwiza kuri Tetero yabonye iki? Je nabonye plutôt umwanya wo kwizigwiza izo 25 millions. Ico twokwitega kuri Tetero muri uno mwaka wose co bari iki mbega ni Tetero tugiye kubona muri music cyane? Ni Tetero mugiye kubona muri music, ni Tetero mugiye kubona mu mashure, ni Tetero mugiye kubona nka emblème ihesha agaciro igarukana fierté enfin itanga je ndi fier yo kuba umurundikazi. Je veux que tout le monde babimenya ko ndi fier yo kuba umurundikazi. C'est ça mon message chaque. Ico uvuga kuri bamwe batandatu mwariko murahiganwa ariko bataronse uburenganzira canke amahirwe yo gutahukana miliyoni 25 co bari giki? Sukuvuga ko twari narinda basumba cyane ariko en fait ikintu cungaha AS plus hariho gukora donc kuririmba mais aussi hariho publicité genre kurondera amavote kugira donc kuza murarondera abantu babatora et tout ça donc novuga ati uko dukora ni kwinshi c'est question de stratégie stratégie d'aide tutandukanye ariko bose ndubaha talent ziri muri ego uvyukuri umukene ukajya mutunze hari abantu benshi bagutoye uno munsi akajambo babwira nakaye kuri ba bantu bose bashogira ico bakoze kugira ngo uno munsi Tetero ashobore gutahukana miliyoni 25 ko baragaye ku muntu asuiva page yanje Facebook narigeze kuvuga muri demi finale ndavuga ati en fait vote uko iza kose ndayibona nka je yuko ari responsabilité mbandonse en fait yuko nza gurealiza le rêve y'umurundi yuko tworonka d'abord umukobwa mu muziki ça c'est un mais aussi umuntu yumva yuko yo représente so Burundi nyene akerekana ko abarundi dushoboye koko novuga ati rero mwarakoze kuntora uno munsi intego yacu twayishitseko hama ndabijeje yuko ibikorwa nanje ngiye kubigwiza mu misi iza muzokumva vous allez entendre parler de moi. Mwaramaze imisi muri hamwe mutegurira hamwe gufungura bimwe mujyama hamwe tubwire bijya bihe experience Tetero yashoboye kugira gukundana d'abord experience ya mbere ni kubana n'abakobwa genre abakobwa mutavukana kubera urumva muriga gutahurana gutera dukuru twararyamana deja hanyuma par après bagiye twasigaye ndumukobwa jenyene donc byose nyene en tout cas je narahuyemo n'abavukanyi bamwe bamfata nk'abatoyi babo abandi bakamfata nka nyene tugahanurana ngiye mfise aba confident n'abaconfidente n'ibindi byinshi ego vraiment ivyo ni vyakunezereje ariko ashobora kuba ariyo n'icakwabaje kumbure tutazi ico bari giki? Oya nta na kimwe cambabaje byose byari biryoshe. Akajambo kanyuma kuri Braludi yashoboye gutegura Primusic n'umuntu azotahukana ikibanza azogusubirira umwaka uza Braludi d'abord ndayishimiye kuri idée ya Primusic yagize kuko ni initiative nziza ku bantu nka jewe ni ryambere basha ndirimvye kuri stage imeze nka kujya ni ryambere genre nari ngiye muri monde ya musique en fait ni ryambere nari nkwe n'abakoli iki mugabo ibintu navyigiyeho ni byinshi cyane niyo ntari gutsinda byari kumfasha quand même kudemara carrière musicale neza donc ndayishimiye cyane kandi ndayifurije yuko yobandanya igikorwa ca Primusic no mu myaka izoza hama nkaca mpimiriza surtout abakobwa kora ama audition igihe twagendeje nagiye muri Bujumbura twari 168 narabonye à peu près nta na 30 filles bashika urumva nk'ico abakobwa foko bagenda bakaririmba ico novuga nuko genre suko igituma abantu wese uko nari ndimba neza kurusha abandi mugabo novuga ati umuntu wese ahari akabazi ko aririmba kujye nyene ari unique kujye nyene yisa niko nijwi giwe gisa donc ntidusubire kwikumira. Mu kurangiza neza imbere yuko bahamagara uwa mbere mwari musigaye muri babiri twabonye Tetero ariko arivugana hajya ari kuvuga iki? Nako ndasenga oya nohanura plutôt abigeme nabo kubigendamwo neza kubera urumva hariho abandi baca bagenda basaragurika genre batazi guca bugufi novuga ati nibwo rufunguruzo rwa byose. Ukibitangura abavyeyi bawe babonye neza?
narabisiguye neza hama nkavyerekana nkabishiramwo umuco ubwa mbere ukabivuga biciyemwo umuco ukavuga ati ngiye kuririmba bakagusanga aho uri binabaye ngombwa mukajana akajambo kamwe mu bafanzi bawe bagutoye. merci Merci. Yego. Inandikwa ni JC Production. Comme si je n'existais pas.